umunota wa mbere uraheze umunota wa mbere uraheze umunota wa mbere urarangiye umunota wa mbere urarangiye abura imisegonda 30 turabe rero washaka gutsinda turabe ushobora gutsinda ewe none mwe nabo babaza mu none abafana nanyu mubibona gute Mbibona fresh. Muri ibintu bikaze. Nawe ndiyo bayiteguye kuza guhigana. Wapi? Wapi byanze twoshobora. Kubera iki? Watanze iminota mike nyicane. Ni mike ahubwo rero bahungu. Iminota igomba ihere. Pesa. Iminota. Reka turabe rero. Musigaranye umunota umwe. Hakaja ko 17 ngaha kazoba kabananiye. Yo kamaze kuba we watsinzwe waringa hivi uyari 3 muga ntarawumara kamaze kuba hasigaye igikorwa rero cyo guheza akagutanga guheza gukanja uzobutsinzwe agutanze guheza gukanja uzobutsinzwe akagutanga kumira byose uzobutsinzwe 1 2 3 4 5 6 7 Reka ronda batera inkuru mwari muzi byabaye iminota yahetse yes abakunzi ba Mabaye Media TV turacagaruka muri bya rwarukurikirane rwacu rw'ibiganiro byacu nkuko bisanzwe nkuko twabibabwiye nkuko muri ko murambona imbere yuko nshobora kwa no baha isho yacu kuri micro ni Erize Sela Pingiusu Hakukat Sulim ayo mazina yose nayo wanje ndaze n'abantu bake abayazi rero muri kano kamwanya tugomba kubereka bimwe muri vya bintu twababwira mu mpano y'umuntu buri umwe wese aha twashoye kwa twobona abana babiri kandi abo bana ikindi kije gisumbirijeho umwe ni mukuru uyundi ni mutoya kuvya amaraso umwe aravukana n'uwundi reka tubanze tubaze umwe wese abanze yivuga kazina hama acha tubya n'igikorwa yiteguye kwa yokora oje nitwakindaga Jean Paul kikwangira nkore ngaho nshaka kurya imikate 3 minota 2 muravyumva ashoye kwa yo twemeza yuko agomba kore ikiganiro cyo kurya imikate mu minota itarenga 2 aha dufise imikate igera kuri 5 muri imikate rero bagomba bahiganwe turabe uza kuba ari imikate myinshi gusumbya ubundi reka tubaze ubundi nawe kukazina witwa gute jeni twavye gusenge vesa niko ngira nkore igana cyo kurya imikate mu minota itarenze imikate 3 minota itarenze 2 aha rero urumva buri umwe wese ariko yitegura avuga yuko ateza kuba yosumbya uwundi reka rero muri kano kamwanya tugiye kwa toraba kwisaha turabe umuntu aza kurya imikate myinshi gusumbya uwundi mu minota itarenga 2 sawa rero muri kano kamwanya tugiye kwa twotangira witeguye kwa wosini neza mbe uyu mumfaniki ho petit frère wanje ni petit frère wawe yego umusumvye imyaka ingahe ndamusumvye imyaka myinshi cyane kabisa uvuze imyaka myinshi umusumvye imyaka 50 wowe ufise imyaka ingahe kwanza je mfise 16 16 nawe ufise ingahe 13 agusumvye imyaka 3 ubu rero wewe urabona yuko inda yawe yamaze kuba yoba nini cyane nije imbere yawe nyene urabona nyene yarakuze cyane uriteguye none uriteguye urafise abafana abagufana ninde nande abahe majuta ni odiri na majuta na Kevin we nawe mbuje ni Mr Wachotse mukongomani Wachotse rirushanwa uraribona nawe witeguye nawe ubona wojamo mu guhigana kubera iki kubera iki nurakura ko nzi ko mu bantu bari basanzwe bafise urudaro rero we nawe arimo bimeze gute cyanyu watinye so wawe ko hava avuga ngo ufise inzara ntazara mfise we nawe ubibona gute ngaho uriteguye ntago wozamo ntawe nditeguye ko yoza ngaha mu irushana
kubera iki twe nta ndani ntidufise we nta ndani numvise gusa inda urayifise cyane nawe yitwa nije imbere sawa rero reka rero muri akaro kamwanya tugiye kwa twora abaca gikorwa cyacu kigomba gitangire kugira ngo turabe ushobora kuba iyo tsindira irushanwa ubu turabona dufise iminota 2 twagiye rero 1 2 3 murabe reka turabe umuntu agiye kwataka 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 ndabona uwa mbere atangiye kunanirwa ndabona uwa mbere agiye kunanirwa kizire gutora utaraheza guhekenya subiza ngaha kizire gutora utaraheza guhekenya iminota iriko irabajana iminota iriko irabajana iminota iriko irabajana iminota iriko irabajana kandi rero iyi minota ikabajana mutarayimara muca muyigura murariha umunota wa mbere amaze guhera umunota wa mbere waheze umunota wa mbere uraheze umunota wa mbere uraheze umunota wa mbere uraheze umunota wa mbere urarangiye umunota wa mbere urarangiye habura imisegonda 30 turabe rero washaka gutsinda turabe ushobora gutsinda ewe none mwe nabo babaza mu none abafana nanyu mubibona gute Mbibona fresh muhora ibintu bikaze nawe ndiyo bayiteguye kuza guhigana wapi byanze twoshobora kubera iki watanze iminota mike cyane ni mike ahubwo rero abahungu iminota igomba ihere iminota reka turabe rero musigaranye umunota umwe hakaja ko 17 ngaha kazoba kabananiye yo kamaze kuba we watsinzwe waringa n'ibiri uyari 3 muga ntarawumara hasigaye igikorwa rero cyo guheza akagutanga guheza gukanja ubutsinzwe agutanze guheza gukanja uzobutsinzwe akagutanga kumira byose uzobutsinzwe 1 2 3 4 5 6 7 reka rero ndabatera inkuru mwari muzi byabaye iminota yahetse muga ntimuraheza gukanja rero bisigura ko murariha murasubiza none ninde yatsinze uwo ninde yatsinze watsinze wari imikati ngahe wari imikati ngahe 2 we na wari ingahe 3 muri ingahe nahita gutira gusa nahita gukanja ariko none umva igiti kirangana oyanyije kirangana oyanyije gusa yanyije watsinze iki nahita gukanja nahita gukanja 3 kuri 2 mbaje gusa na okay warize narize 3 na 2 ncagikuru ni 3 ariko gusa ni 3 ariko gusa ariko ako kajamba ariko gakure ko twumve kuvuga ko watsinze udashizemo ariko none wiyumva gute kubutsinze mukuru wawe wewe none aho iwanyu mu gibiro bingahe kimwe n'nusu muri bangahe umunani nawe nagazayiwa reka rero mwese tubatumirire abakunzi ba Mabayi Media TV muje kuri YouTube muraza kuba mubona iki kiganiro cyacu kiko kiraca ngaha muzoza murabibona n'abandi bose mufise ibikorwa abifuza kubimenyekanisha n'abandi bose mufise impano murahawe ikaze ngaha kuri Centre Jeune umuntu muzorondera muzoshaka kwa modutora kugira ngo dushobore kwa twofashanya mu guhayanisha iby'iwacu ndetse no guteza ikomine yacu imbere na cyane cyane nk'ugwaruka dusanze dufise benshi bafise impano zitandukanye buri wese aratumiwe turafise ibiganiro byinshi haba ku biganiro bya kahise k'umuntu
kahise ku Burundi, menya nawe kuvuga neza ikirundi, abafise abazi gutamba, abafise impano zo gukina ndetse n'ibindi byinshi, murahawe ikaze. Rero n'abatarashobora kwa bogira icyo bakorana cyane cyane kwa bafise amatelefone manini Android, murashobora kugenda kuri YouTube mukagira Mabayi Media TV, mugaca mugira hajya kuri share canke partage hamwe na s'abonner canke j'aime. Ibyo byose na commentaire zanyu nimba hari icyo mubona twohindurako, ibyo byose tuzobikora. Hama ibisigaye mubandanye mukurikirana urubuga rwacu kandi twese bikomeze kwa twotera imbere. Ciao ciao.